Igihugu cy'Uburundi ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane mu burasirazuba bwa Afurika. Iki gihugu bivuga neza ko ibyo gikora cyose kiba cyakopeye u Rwanda, bakabikora umunsi ku munsi ubwije no ko bukeye. Amwe mu magambo yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize, cyane cyane ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, yo bamwe mu magambo akomeye kandi adasanzwe yakomeje kuvugwa n'abantu benshi batandukanye. Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kuvuga byinshi ku bijyanye n'igisirikare cye, akigeranya n'igisirikare cy'u Rwanda. Ni munyemerere ko uyu munsi tugaruke ku gisirikare cy'Uburundi, tugaruke kuri amwe mu magambo yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, tunamenye byinshi ku bigendanye n'ibikorwa bikomeye Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yarakoze igihe yabaga perezida w'igihugu cy'Uburundi. Ese nibyo koko yahinduye amateka y'Uburundi, cyangwa Perezida Evariste Ndayishimiye ni perezida uri aho ngaho utarigeze agira ikintu na kimwe akorera igihugu cy'Uburundi ndetse n'amateka y'igihugu cy'Uburundi umunsi ku munsi uko bwije ndetse n'uko bukeye? Ni muntu ki Perezida Evariste Ndayishimiye? Ese ni ikihe kintu gikomeye yavuze ubwo bari bamaze kugaragara abapolisi ndetse n'abasirikari barangije amashuri yabo ya za kaminuza hirya no hino mu gihugu cy'Uburundi? Naye makosa akomeye Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yarakoze muri politike ye, ubundi ni muntu ki? Kuri uyu munsi kugaruka kuri bimwe mu bintu bikomeye bishobora kuba byarakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yajya ku butegetsi bw'igihugu cy'Uburundi. Tunagaruka kuri amwe mu mateka akomeye yanyujijemo igihugu cy'Uburundi, ibihugu yakomeje gufatanya nabyo, ndetse tunagaruka kuri amwe mu magambo akomeza kuvugwa ko ari umwe mu bantu bashyigikira leta ya Kongo. Ibi byose tugiye kubigarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turacyari kuri Aki Empire TV, aho tugaruka kuri amwe mu butumwa bukomeye buba bwaragiye butangwa n'abaperezida bamwe na bamwe batandukanye, yaba perezida w'Uburundi ndetse n'abandi baperezida batandukanye. Nimuze tubane aho tugiye kugaruka muri byinshi bikomeje kuvugwa hirya no hino ku isi hatandukanye, cyane tugiye kwibanda ku gihugu cy'Uburundi n'igisirikare cy'Uburundi. Mu mwaka 2020 Uburundi bwinjiye mu bihugu gishya cya politiki nyuma y'urupfu rutunguranye rwa Pierre Nkurunziza. No kuvuga ko yari politiki ya Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma y'amatora yari amaze kuba. Evariste Ndayishimiye yarahiye kwa perezida mushya wa Repubulika y'u Burundi ku itariki 18 Kamena 2020. Mu ijambo rye rya mbere yavuze ko ashaka kuba umugaragu w'abarundi bose muri rusange no gukomeza kubaka igihugu gifite amahoro, ubutabera ndetse n'iterambere, nkuko byakomeje kuvugwa nawe ubwo yarahiraga kwa perezida w'iki gihugu cy'Uburundi. Evariste Ndayishimiye ubundi yari muntu cyari witeguye kuba umugaragu w'abarundi nkuko yabivugaga. Perezida rero Evariste Ndayishimiye yavukiye muri Gitega mu mwaka w'1968. Yinjiye mu mutwe wa FDD mu gihe cy'intambara y'abaturage yabaye mu Burundi hagati mu mwaka w'1993 ndetse n'umwaka w'2005. Yabaye umusirikare, nyuma aba umwe mu bayobozi bakomeye b'ishyaka rya CNDD ndetse na FDD ryaje gufata ubutegetsi nyuma y'amasezerano y'amahoro. Mbere yo kuba perezida yari umunyamabanga mukuru wa CNDD ndetse na FDD, kandi yari umwe mu bantu ba hafi ba Perezida Pierre Nkurunziza. Ibyaje gutuma benshi bakomeza gutekereza, ese Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ari umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu rupfu rwa Pierre Nkurunziza? Ibi byerekana ko ubutegetsi bwe ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bishobora kuba byaragizwemo uruhare na Pierre Nkurunziza. Igihe yageraga ku butegetsi, abarundi benshi n'amahanga bari bafite icyizere ko igihugu gishobora gufunguka kurusha nyuma y'imyaka myinshi y'ibihano bya diplomasi n'ibibazo bya politike. Perezida mushyashya yaraje guhindura amateka mu gihugu cy'Uburundi, guteza imbere ubukungu, kurwanya ruswa, guteza imbere ishoramari, kongera umubano mwiza n'amahanga, guteza imbere ubuvuzi ndetse we n'uburezi. Nicyo kintu abantu benshi bari biteze kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi bishobora kuba byaba bimwe mu bintu yagezeho, ariko hari n'ibindi bintu atigeze ageraho kuba yaba perezida w'igihugu cy'Uburundi. Kuzahura umubano mpuzamahanga, kimwe mu bikorwa byamugaragaje cyane ni ukugerageza kongera umubano w'Uburundi n'ibihugu byo mu karere ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Mu myaka ya mbere y'ubutegetsi bwe, igihugu cy'Uburundi cyongeye kugira ibiganiro n'abaterankunga ndetse n'abayobozi b'ibindi bihugu. Ibi bigaragara neza ko ari kimwe mu bintu bikomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yagezweho. Perezida kandi Evariste Ndayishimiye yakunze kuvuga ko ruswa ari nk'umwanzi ukomeye cyane w'iterambere ry'u Burundi. Yatangaje ndetse yanatangije ibikorwa byo gukurikirana bamwe mu bayobozi bakekwaho kunyereza umutungo wa leta, kimwe mu bintu ashimirwa bitari mu gihugu cy'u Burundi gusa ndetse no hanze y'igihugu cy'u Burundi muri rusange. Uyu kandi ni umwe mu bantu bateje imbere ubuhinzi, kubera ko
abaturage benshi b'u Burundi batunzwe n'ubuhinzi, guverinoma ye yashyize imbere imbaraga ndetse no kongera umusaruro w'ubuhinzi. Si ibyo gusa kandi yanafashije abaturage kubona inyongeramusaruro. Uyu mugabo kandi yateje imbere imibereho ndetse yewe y'abatishoboye. Mu mwaka wa 2026 Perezida Evariste Ndayishimiye yifuza ibishoboka byose ataha inzu z'abatishoboye mu gihugu cy'u Burundi. Kandi ikindi kintu gikomeye cyane ni ukuzamuka ku rwego rwa Afurika. Mu mwaka wa 2026 yatorewe kuba umuyobozi wa African Union. Ibintu byafashwe nk'intsinzi ikomeye kuri diplomasi y'u Burundi no ku isura y'igihugu ndetse no mugabane wa Afurika wose muri rusange. Ariko se nubwo ibi byose yabigezeho, ubu ngubu akaba umwe mu bantu bayoboye African Union, akaba umwe mu bagabo bateje imbere ubuhinzi, akaba umwe mu bagabo kandi bakoze ibishoboka byose kongera umubano w'igihugu cy'u Burundi no hanze y'igihugu cy'u Burundi. Niba ibibazo bikomeye cyane byaranze ubutegetsi bwe kugeza magingo aya ngaya, ibibazo by'ubukungu, nubwo habayeho gahunda zitandukanye, ubukungu bw'u Burundi bwakomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane: ibura rya peteroli, ibura ry'amadovize, izamuka ry'ibiciro, ibura ry'ibicuruzwa bimwe na bimwe ku isoko. Ibi byatewe n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nubwo umugabo ari umwe mu bagabo bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, gusa byagaragaye neza ko ibura rya peteroli, ibura ry'amadovize byatewe no kutumvikana kwe ndetse n'ibindi bihugu bikomeye byo ku mugabane wa Afurika. Ibura by'ibicuruzwa bimwe na bimwe byatewe n'uko imwe mu mipaka ikomeye cyane yakomeje gufungwa. Ahangaha kandi mu gihugu cy'u Burundi hari uburenganzira bwa muntu. Imiryango mpuzamahanga nka Aston International yakomeje kuvuga ko hari ikibazo byo gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Abanyamakuru n'abaharanira uburenganzira bwa muntu hari abavuga ko kandi hari intambwe yatewe ugereranyije n'ibihe byambanje. Nyamara ngo ibingibi bikaba bitararangira neza nk'uko bikomeza kuvugwa n'abantu benshi bitandukanye. Ikindi kintu gikomeye cyarabaye cyaranze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, hari politike n'abatavuga rumwe na leta. Amashyaka atavuga rumwe na leta yakomeje kuvuga ko ahura n'igitutu cya politike ndetse bamwe mu bayoboke bayo barafungwa cyangwa bagakurikiranwa. Abasesenguzi bamwe bavuga ko urubuga rwa politike cyangwa ibikorwa bya politike ya Perezida Evariste Ndayishimiye bishobora kuba rimwe mu bintu bishobora kuba bibangamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Uburundi mu bibazo byo mu karere. Nyuma y'ibyo bintu byose, Uburundi bwivanze mu bibazo byo mu karere kugeza magingo ya ngaya. Ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwagize uruhare mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'u Burundi zakoranye n'iza Kongo mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Hari kandi igihe habayeho ubushyamirane bwa diplomasi hagati y'u Burundi n'u Rwanda, nubwo impande zombi zakomeje ibiganiro byo kugabanya umwuka mubi, nyamara ibi ngibi ntibyigeze birangira. Iyo usesenguye imyaka 6 Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi, ubona amashusho abiri atandukanye. Imwe mu ishusho ikomeye cyane iboneka ni amashusho ashobora kugaragaza neza ko ashobora kumwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere igihugu cy'u Burundi. Yazamuye isura y'u Burundi ku rwego mpuzamahanga, yagaruye diplomasi, yateje imbere ibikorwa remezo, yashyize imbere ubuhinzi n'imibereho myiza mu Barundi. Nyamara kandi ubukungu bwakomeje kugorana. Ibura rya peteroli, amadovize, uburenganzira bwa muntu bwakomeje kuba ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. Politiki ikomeje kugenzurwa cyane n'ishyaka riri ku butegetsi, mu gihe abatari ku butegetsi bavuga neza ko babangamiwe n'ibikomeje kuba mu gihugu cy'u Burundi. Mu mateka ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse mu mateka y'u Burundi, Evariste Ndayishimiye azibukwa nk'umuyobozi wasimbuye Pierre Nkurunziza mu gihe gikomeye cyane cy'igihugu cy'u Burundi, akagaragaza gufungura igihugu mu ruhando mpuzamahanga, ariko kandi agakomeza guhura n'ibibazo bikomeye by'ubukungu, politiki ndetse n'umutekano byo mu karere. Ibi ni imwe mu bintu bikomeza kuvugwa na Perezida w'igihugu cy'u Burundi. Reka noneho tugaruke kuri amwe mu magambo akomeye yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo hararangizaga bamwe mu bapolisi ndetse n'abasirikare bakomeye bo muri iki gihugu cy'u Burundi. Turaza no kugaruka kandi kuri amwe mu magambo akomeye cyane yakomeje kugarukaho n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, yaba bavuga neza ko igihugu cy'u Burundi kiri kimwe mu bihugu bizatera imbere n'abandi bantu batandukanye. Nuvuga kandi subscribe, like, comment and share kugira ngo dukomeze kumva kino kiganiro cya Perezida Evariste Ndayishimiye. Twahuye muri kaminuza y'Igisirikari tuje kugira ngo twiginane, twongere twugurure umwaka w'ishure, dutanguze noneho n'ivyigwa
twongera dusozera iyindwi yahariye ubumenyi inkino n'imico kama muri iki kigo, tugiriyeho kandi twakiriye n'indahiro badushikirije icese mu ibanga ry'intwazangabo y'umugwi wa 50 wejeje kuronka impapuro z'umutsindo, ndetse twamaze no kwemerera kwinjira kw'imikangara mishasha y'umugwi wa 55 mu rwego rwa gisirikare. Turashimiye rero mwebwe mwese mwitavye ibi bikorwa, dushimira uwo wese yagize icyo akora kugira ngo tube turi muri ibi birori bibereye ijisho kandi by'ingirakamaro ku gihugu cyacu. Turashimiye kandi n'iyi mikangara yahisemwo igikorwa kitoroshe, igikorwa cyo kwitangira igihugu kurusha abandi. Turakeje cyane abinjiye bashasha n'abahejeje gushikiriza indahiro binjira icese mu rwego rw'intwazangabo mu gisirikare cy'Uburundi. Turahimbagwa no kubona urwaruka rwacu ruguma ruhurumbira igisata cyo kwivuna basi no gukingira amahoro n'umutekano w'igihugu. Iki ni ikimenyetso kitabesha cyerekana ko urwaruka rwacu rukunda igihugu gushika naho rwumva ko rushobora no kucihebera. Ibyo twebwe tubibona kuko twumvise ko n'abatashikiriwe bitabanejereje na gato, ariko tukaba nabo nyene twashaka kubaremesha kuko nabo batakiriwe bo kwizera ko ikitariwe cokeje gishobora kuribwa gitetse, kuko murundi wese yamagavye agabiye gukingira igihugu nka kurya vyari biri kuva kera na rindi. Kera umugabo wese yabazi yuko ari intwara muheto, yabazi ko ari ingabo y'igihugu. Mwanyakubahwa mwese batumire bahire, umunsi nk'ubu uduha akaryo ko kurimbura intambwe yatewe mu gutunganya ibikorwa vyari ku rutonde rw'ivyatekanwa kurangurwa. Intambwe iri shure rigeze ko, imigambi yaranguwe, ingorane zagiye ziritambika mu nzira zikabuza gushika ku mahangiro ishure ryari ryiyemeje, ingene ingorane zatorewe umuti cyari ziriko zarondererwa inyishu mu ntumbero yo gutuma rigumana iteka ryo kuba iyo ry'ubumenyi mu vyigwa vya gisirikare n'ivy'ubuhinga n'akarangamutima, hamwe n'imigambi yakazoza vyipfuza gushikako. Ni vyiza ko ku mwaka umuntu abona bishasha. Mbere igihe nariko ninjira ngaha nabonye umugambi uri hajya hirya, ubwo nyene naciye mvuga nti hariho bishasha vyerekana ko turiko turatera intambwe. None ndabakeje ko mutaguma muri hahandi nk'akabande. Nta nkeka yuko intambwe yatewe nubwo ingorane zitabura, ariko umuntu wishaka yama yipfuza gutera intambwe kuruta akihatira kujana n'ibihe kandi agahimbarwa n'ibikorwa biranguwe neza. Ico twebwe tubasaba no kuzana irindi buye kugira ngo mubandanye mwubaka mwisunze ibihe tugezemwo, kugira ngo iri shure ribe koko ikirore gishobora kwirabibwamwo n'ibindi bihugu vyaba ivyo hafi yacu canke vya kure. Iri shure turipfuza neza ko ryoguma ari akarorero mu mashure ya gisirikare ari muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko mu bijanye n'inyigisho, gutyo ryame rihurumbirwa n'amakungu. Mwebwe mikangara murangije amashuri no munsi,
ubwa mbere tubanje kubakeza ku rugero mugezeko, tubipfurije kubandanya mutera imbere mu bumenyi kuko umuntu ntaheza kwiga. Uno munsi murinjiye ku rundi rugero rw'ubuzima aho mugiye gushira mu ngiro ivyo mwize mu kubaka igihugu cacu. None rero turabahaye ikaze mu bikorwa kuko ntimuje kwicara. Namwe bashasha mwinjiye turabipfurije ibihe vyiza n'urugendo rwiza mutanguye muri kaminuza. Muze mwige muzirikana ko ubumenyi bwiza bujana n'inyifato ibereye, umuntu w'ubuntu, umuntu akunda ibikorwa no kwitangira igihugu. Tubasaba kuba akarorero keza mu rundi rwaruka ruri inyuma yanyu, cyane cyane muri discipline ariyo yamye iranga intwaramiheto z'igihugu cacu, izibe uruhererekane uko imyaka izoza irakurikirana. Muri iyi ndwi yari yahariwe ubumenyi, inkino n'imico kama, yaduhaye akaryo ko kwerekana ko iterambere ridashingiye ku bumenyi bwo mu ishure gusa, ariko kandi ko rishingiye ku gutsimbataza impano, kubungabunga amagara meza biciye mu nkino no gukingira akaranga kacu biciye mu mico kama. Gashasha mwaronkeye muri iyi ndwi, tubipfurije ko babera impamba izobashikana mu bigero bikwiye. Nagomba asubire kwibutsa yuko ingabo z'i Burundi zamye ari serukarukambye kuva kera na rindi, ntizigeze zigwana igihinagongo kuva muri kahise k'igihugu cacu. Uru Burundi bwacu ubusomborokeje ingabo yamye yibonerako, mbere ababibonye abamaze guhura nazo barabizi. Nagira ndamenyeshe yuko abarundi bose bakenguruka bagashimira ingabo z'u Burundi. Mwariteye iteka kuko mwarerekanye yuko mufise ishaka ryo gukingira igihugu kandi mufise n'ishaka ryo kutagwanira mu magi, muzi gukingira igihugu kitarategwa. None rero ku izina ry'abene gihugu nagira nshimire ingabo z'u Burundi kuko zama ziriko ziraha iteka igihugu. Ingabo z'u Burundi zagiye gutabara mu makungu. Ingabo z'u Burundi ntizivuna umwasi gusa, ziratabara ubuzima bw'abene gihugu mu bikorwa by'ubuntu ndetse no gufasha n'abene gihugu basubiranyemo gusubiza hamwe. Ingabo z'u Burundi ivyo zikora sakubu gusa, nivyo zose kuva kera na rindi. Ngira ngo turasoma mu kahise ka Burundi, nubwo abadagi bahavuye bashinga intwaro ya gikoroni mu Burundi, abarundi ntibigeze batega umutwe nk'umumobwa. Baragwanya ingwano idasanzwe imyaka hafi indwi, barerekana ubutwari n'ubuhizi mu guhangana n'inkoho z'abadagi. Murazi yuko nogira ngo badutware barinze kugira ibiganiro, arivyo vyashitse ku masezerano ya Kiganda. Umwami aguma ari umwami w'u Burundi, abadagi nabo batwara ibijanye n'intwaro. Birakenewe ko abakiri bato n'abandi kumbure batazi amateka y'abami n'ingabo zabo bagira ubutwari budasanzwe, tuza turabayagira ku vyaranze ba sokuru. Nk'umwami Mutaga Senyamwiza n'ingabo ziwe zitwa Ibenga Ntarindwa, yarateye keshi igihugu kibanyi ca mu buraruko. Ubutwari bw'abatezi b'umwami Ntare Rugamba rudatsindwa, yaguye igihugu mu ngwano yagwanye impande zose. Hariho ubutwari n'ubuhizi bw'abadasigana b'umwami Mwezi Gisabo mu gusubiza inyuma Rumariza no kugwanya abakoroni n'abadagi. Ndetse
mu ngabo z'Uburundi niho hatanguye kwibonekeza intwari ya mbere yiguze umwami, intwari Bihome, aho yabonye yuko hako umwami agandagurwa ari we yopfa bwa mbere, aremera arigura igihugu, arigura n'umwami. Birakenewe rero ko turamenya ayo mateka, kuko murumva yuko abakera badusigira rikomeye ryo kudatsindwa. Ivyo navyo bikatubera akarorero. Ubutwari bwabo butwigisha ko igihugu gikomera kikaba igihangange iyo abana baco bagikunda bakagikorera kandi bakemera ko citangira. Nta nkeka rero ko n'abandi babibona ko ingabo z'Uburundi zagumanye ubwo butwari, kuko niyo zija gufasha kugarukana amahoro, ziratuza umwasi yananiye ibindi bihugu, zigasiga izina ryiza kubera imigenzo myiza iziranga no kwitanga zitiziganya mu bikorwa zijejwe. Gushika uno munsi ingabo z'Uburundi zirubashwe aho zirangura ibikorwa hose, aho benshi bavuga bati hajya atari ingabo z'Uburundi nta wundi yohashobora. Muribuka ko mu minsi iheze igikorwa cacu muri Somalia cari caheze, ariko kubera ubutwari batuzi ko vyabaye ngombwa ko amakungu adusaba ko twobandanya dufasha muri ico gikorwa gisaba ubutwari no kwitanga bidasanzwe. Eka no mu bindi bihugu ingabo zacu zagiye gufashamwo nka Central Africa canke aho hakurya Kongo bari kugura ingabo zacu. Ingabo zacu rero abazibonye barazizi. Nico gituma imikangara mwese muri ngaha ubu nakanya ko kubibutsa ko muza ku bushake bwanyu, muza muje kuba intwari z'igihugu. Urinze uza rero muri kaminuza kugira ngo witegurire kuba intwazangabo, bisaba kwitegurira iryo banga ku mutima ubwa mbere no mu kwerekana ubukerebutsi n'ubwira mu bikorwa, kugira ngo bizofashe kurongora abandi no gufata ingingo igihe kigeze, kuko intwazangabo bama bayifata gufata ingingo, ico twita decision rapide. Nico gituma intwazangabo yama yarikanuye iminsi yose, ikabizi ibishobora gushika n'ingene ashobora kuvyifatamwo. Mu vyirwa muroswa birabungura ubumenyi butandukanye, mukaronkera ingeso nziza, urukundo hagati y'abasangiye urugendo, umutima wo gukunda igihugu n'ibindi. Ivyo nivyo bizobafasha gushikana ikivi mwiyemeje. Icivugo ciza cuno mwaka mwahisemwo kivuga kiti iskam, ihangiro ryo kuramura intwazangabo mu ntwaramiheto zifise ubushobozi n'ubumenyi vyo gukingira igihugu. Iki civugo ku bwanje numva cikwije, kuko intwazangabo nizo zifata iya mbere mu kurwanira igihugu, kanatsinda n'abakurambere barayamaze bati ingabo zitagira umutware bazita impehesa. Kwiga muri iyi kaminuza no kwimenyereza kuba nk'intare, ikimenyetso twasigiwe n'umwami wa mbere w'Uburundi, kuba intare. Intare y'ingabo ntija guhiga, ikingira akarere n'umuryango. Nico gituma kuza ngaha utabuje kurondera ikizogutunga mu buzima, ubuje kwimenyereza kwihebera abandi, ugatanga ikizimvye kuri wewe ari bwo buzima. Aha rero ntimwaje kuba bacangero. Bacangera ikibaranga no kugira yegereyegere ngo ahembwe menshi. Intambwe ni serugo, igira amahoro ibonye abana bose batekanye. Niyo nyina w'abana avuye guhiga, intare iguma icungera ko atafyisi zihunahuna ngo zegere aho abana bariko barafungurira. Nico gituma ingabo z'igihugu zikingira n'itunga ry'igihugu ngo ntihagire
uwuva hanze aza kurisahura. Intare ntigira amahamne n'udukoko duto duto, ahubwo ibona ko ari ifise inyishu y'ibibazo byose by'ibikoko byo mu ishamba. Nico gituma idahugumbwa. Intare si umwami wo mu ishamba kubera ubunini ifise. Ahandi hoho inzovu n'imisumbarembo nivyo vyari kwiganza. Si kandi umwami kubera inkomezi nyinshi ifise. Ahandi hoho imbogo yo kwiganza ishamba. Intare ni umwami kubera inyifato yayo, irumva ko ari inyishu muri vyose. Mubitegere neza, intare ntiri umwami w'ishamba kubera ubunini canke kubera ubukomezi, ni kubera inyifato yayo. Intare kandi ntirya icitihigiye kandi ntirya ivyaraye. Nico gituma yama inonokewe kuko irironderera bishasha. Mwebwe rero intwazangabo z'Uburundi n'abakuru b'intare, ni mwebwe muri ba serugo. Inyifato yanyu niyo ibaha icubahiro. Ntimuze buvuge rero ngo nuko ngo mufise ngo agahugu gatoyi ngo muce mwibaza yuko mudakomeye. Igikomeye ni inyifato. Aha rero mwaje kwimenyereza kuba intare ngabo, kuko kuba intare abarundi nivyo bose mwibere. Abakenyezi muriko muratera iteka igihugu mu kuba ingabo z'igihugu, bakabona yuko mu Burundi atanumwe asigaye inyuma. Kugira rero mushike kuri iryo hangiro, mutegerezwa kuba mwararonkejwe inyigisho zihagije kugira muzobe mushobore namwe kwigisha abo muzoba murongoye. Ingorane mufise muri kaminuza twazumvise kandi twazifashe nka nkama. Mubimenye yuko atangorane atagikorwa. Ubonye ingorane mundujejwe uburosa buhera mu gukora. Umugabo atazi guhangana n'ingorane nta mugabo barimwo, kandi ngo umugabo n'uburinda akaje. Numvirije ibibazo mwahuye navyo muri uwo mwaka, kandi no mu gihanganye numvise ari bikeyi cyane, nibaza yuko muzohava mugira ibikorwa bike. Rondera izindi ngorane mugume musuzuma muzibone kugira ibikorwa bibe vyinshi. Murabizi mu gisoda iyo mwumvise umwasi muca muvuga ngo ikiraka kirabonetse. Tubonye rero ibibazo ikiraka kiba kibonetse, tugume rero turondera cyane cyane ahari ibibazo kugira tubitorere umuti abene gihugu banezerwe. Nivyo murakene agacumu k'ubumwe, kuko na za ntare nababwira kugira zishobore zikorera hamwe. Muze murabe intare zigendera mu mugwi, zigakorera hamwe, zikarinda igihugu. Murumva yuko namwebwe mukeneye agacumu k'ubumwe karaba cyane cyane n'abandi barundi. Ku ruhande rw'inzego z'igihugu natewe iteka ryo kurongora. Ntaco izo nzego zitazokora ngo igisirikare cyose harimwo n'iyi kaminuza y'intwazangabo mu ntwaramiheto iskamu kugira ngo came gitera imbere. Turafise kumuzirikanye yuko ibi bihe tugezemwo igisirikare kigera mu bihe nyene tugezemwo. Kera ni haba twakoresha umuheto tukaduga kuraka, ubu mu bihe tugezemwo harageze ko tugira igisoda kigezweho nyene. Nico gituma mu myitwarariko ndetse dukoranye namwe bw'intwazangabo, dukoranye n'abasirikare bose, twafashe ingingo yuko dukorera hamwe turondere uburyo, kuko twasanze mu Burundi buhari. Ejo rero aho bukera ndabashira ku kivi, twarabonye itunga ry'Uburundi aho riri, twarabonye yuko ahanini rishingiye ku itunga kama Imana yaduhaye. None rero tumaze iminsi tubijenama n'umukuru w'urwego wo kwivuna basi, ndetse narabonye ko mwamaze gutangura iki gisata cy'ubutare, naho nabanje gushira imbere urwaruka
igisirikare cy'Uburundi shaka ko arico gifata iya mbere gushikaho kizovuga kiti twebwe rero twatumye Uburundi kibe igihugu giteye imbere. Ibikoresho tuzokoresha tuzobikura mu vyo twirondereye. None rero muve hasi, kuko abari baranyegeje iryo tunga kama narumvise ko bataguye gusharika, kuko ariko ingabo mwaramaze gutangura kwimenyereza muri uwo mugambi. Rero uyu munsi utubere uwo kuzirikana ko igihugu cyacu gikeneye urwaruka rufise umutima wo kugikorera, gukingira umwasi no giteza imbere. Ugukunda igihugu niwo muheto wa mbere intwara miheto yose itegerezwa kwambara. Umuntu ashobora kwiga vyinshi akagira ubumenyi bwinshi, ariko adafise umutima wo gukunda igihugu, ivyo vyose bimupfako ubusa. Ikindi kintu mukwiye kumenya, ugukunda igihugu samajambo gusa, nibikorwa, kubaha amategeko, gukorana umwete no gushikikira imigambi y'igihugu. Twarabimenyesheje uko ugukunda igihugu sururirimbo bibonekera mu ngiro. Ukunda igihugu uragishariza, ukunda igihugu ntiwemera ko kiba igihugu c'umwanda, ukunda igihugu ukunda umwene igihugu wacu ukabona ko ari umuvukanyi, ukunda igihugu urakunda amategeko yacu. None tubipfuriza rero kuba intwara miheto ziharanira amahoro, iterambere n'ubutungane kuri bose. Uno munsi w'akanyamuneza kuko turiko twigina umwimbu, nico gituma nagomba guhereza ngaha amajambo nsozera nongera gukengurukira ubutumire mwaduhaye bwo kuza guhagararira bino birori, twongera kandi dushimira indongozi za kaminuza y'intwara miheto isikamu, abigisha bose n'abafasha mu gutunganya imirimo ya misi yose, kukigoro kadasanzwe bagira mu kurosa ubumenyi abanyeshure mu bisata bitandukanye. Ni kuri ayo majambo mbere dusozereye ko dutangaza icese ko twuguruye umwaka w'ivyigwa w'ibihumbi 2025 ushira 2026 muri kaminuza y'intwara miheto isikamu. Ni harambe urwego rwo kwivuna basi Uburundi, ni harambe kaminuza y'intwara miheto isikamu. Imana ihezagire.